icyo rero twaba dufise ku muzirikanyi twese ni uko twamaze gutegura inzira ituroresha mu 2040 tugana 2060. Ivyo tubishire ku muzirikanyi twese yuko ubu turiko turagira umushinge, dukomeza umushinge kugira ngo urwo rugendo rutworohere. Ni urugamba rero, iyo ari urugamba ni ukuvuga turabagwanyi muri urwo rugamba. Mu minsi iheze narabajije none ko ari urugamba umwasi turwana ninde, nasanze twari twarihenze ku mwasi, nico gituma bitadukundira kumugwanya kuko twamwise Lorezi Rita niyo twise umwasi. Ico dushaka ngo umwasi n'ubukene, umwasi ni uwo muntu wese ashaka kutugubiza mu bukene, niwe duhanganye. Uwo wese ashaka kutuzigira mu bukene, adashaka igihugu cyacu kiba igihugu cyifashe, ni ukuvuga n'umwasi ariko adufata ibirenge ngo ntitugende. Iyo turi ku rugamba dufata abajeje umutekano bo barabizi, umuntu adashaka kuja ku runani rw'abandi akisigaza inyuma, abashaka kurasaba imbere yiwe, nuva abakorera umwasi niwe mubi kurusha umwasi ari imbere yawe. Uwo rero utamwikuyeko ntushobora gutsinda urugamba. Nico gituma umuntu wese atubuza n'utwo twari twironkeye agasigara aratumunga, dutegereza kumugwanya twivunye. Nivyo turi ku rugamba. Murumva shobora kuba ndi kizigenza mubi muri urwo rugamba kuko abanyidogera ni benshi, ndabizi. None ahantu uzawumva ngo urahirwa ngo nepfa ntara yabimenye, ni uvuga yuko ndi umwasi w'aba bantu. N'ikimenyamenya baranavuga bo bazi yuko igihugu itembaga, ngo igihugu nicabura amabarabara bazobibaza umukuru w'igihugu, igihugu nicabura amashuri bazobibaza umukuru w'igihugu. Nuvuga twebwe nta ngorane, umukuru w'igihugu ni bazobibaza. Mugabo none uzoba uri kuremena, ubu iyo utashe iwanyu ugasanga abantu bose barwaye kwashi, uca unezerwa?